بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأجمعين وبعد. Hashimagize Allah subhanahu wa ta'ala ntibagiye gusubira amahoro n'imigisha abe kurujya tuje kutubera umuco ndetse umwiza biremwa Muhammad bin Abdillah sallallahu alayhi wasallama ku muryango wiwe ku ngendanyi we no kurege bazigora guha umugongo isi bakamukurikira ibikorwa vyiza gushika eje ku munsi mhero dusaba Allah adushire murabo. Tayyibe turakomeza na darusu yacu aho turangiza ibyo twabonye ubuheruka twarabonye ico bitwa ma yahrumu alal haidi wan nufasa'i ne kuvuga yuko twarabonye igice ca mbere biga bitemewe ku mudamu cyose ku badamu bari mu mihango n'abage badamu bibarutse bagifise amaraso y'ubuvyeyi ivyo batemerewe gukora mw'idini. Iki gice ca kabiri turangiza uwo muryango ku mugaragaro. Ica kabiri al-wat'u ne kuvuga iki ukurangura amabanga yabubatse wa huwa haramun bi ijma'il muslimin, ivyo ntabwo vyemewe, ni haram, abamenyi bose barabihuriza ko atanumwe avuyemwo binasul kitabi was sunna, ndetse kuri dalili ku mvugo za Qur'an na sunna n'amajambo n'ibikorwa by'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yahillu wat'ul haidi wan nufasa, ntabwo vyemeye kurangwa amagabubatse kuri bage badam bari mu bihe byabo by'imihango no kuri bage bibarutse gisa amaraso y'ubuvyeyi hatta tatuhuru mpaka basukutse bavuye muri bya bihe byabo. Tubisanga hehe li hadithi Anas radiyallahu anhu, kuli hadithi Anas Allah mwishimire anna al-yahuda kanu idha hadat al-mar'a minhum lam yuakiluha. Anas avuga ngo mu byukuri abayahudi bahura abayahudi igihe umwe mu badamu babo agiye mu mihango ntibigera basangira nawe, ntibasangira nawe ngo ko barasangira baramwinuba, yari imico y'abayahudi niko bari bameze. Hanyuma Anas avuga ati wala muyujami'uha, eka ntibigera barangura amabanga yabubatse hamwe nawe, iki koko barabagitowe. Mugabo bakosha abayahudi kujya ku buntu batasangira nawe, aya n'amakosa y'abayahudi bakora, kuko mudamu ari mu bihe vyiwe ari imihango cyangwa se amaraso y'ubuvyeyi urasangira nawe, tuza kubibona ku burebure bi idhnillah. Hanyuma ico gihe abayahudi ntibasangira nawe baramwinuba, hanyuma uwo mudamu ntibigira bahuza amabanga yabubatse hamwe nawe, iki koko bari bagitoye. Iki ca kabiri. Hanyuma walaqad sa'ala ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam, abasaba byarabacanze kubera iki burya hagi Madina kubakurikiye sira neza amateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hagi Madina haba abayahudi benshi nkuko twabibonye, haba abayahudi benshi, kandi Anas ibn Malik yamusaba hagi i Madina, niyo mpamvu ibi yabibonye. Anas avuga ati rero walaqad sa'ala ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni abasaba bacabaza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah bimeze gute ibi bintu, tubigenze gute abadamu bacu bagiye mu mihango? Baramumaze iki kibazo. Fa anzara Allahu azza wa jalla, niyo Allah yaca amanura izi aya zikurikira بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض. Allah avuga ati barakubaza kubijanye na mudamu ndetse n'abadamu bari mu bihe byabo, qul huwa adhan fa'tazilu nisaa fil mahid, babwira ati n'umucafu itanukanye n'abadamu mu gihe bari muri imihango, bigirwe kure. Ni kuvuga yuko nimurangure amabanga yabatse hamwe nabo mubigirwe kure, n'umwanda n'umucafu. Wala takarabuhunna hatta yatahurun, nimubegene mpaka basukutse bavuye mu byo bihe byabo. Fa'atuhunna min haythu amarakumullah, niba mara kuvayo muze murangure amabanga yabatse nabo hajya Allah yabategetse, muci hajya Allah yategetse. Nini derekana yuko bitemewe kurangura amabanga yabatse n'umudamu wawuciye hajya haca umwanda ucaho vyagenewe. Allah ati inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, mu byukuri Allah arakunda nk'ibihana ibyaha bakagurikiwe,
kandi arakunda barya bafise isuku basukutse. Izi aya nizo Allah yaciye amanura. Suratul Baqara amajana 122. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana izazimanutse niho yaciye avuga ati isna'u kulla shay'in illa nikah, ati nimukore ivyo mushatse byose ku mudamu mu gihe ivyo vyiwe havuyemwo kumwabira, ico kivuyemo kuba mwahuza amabanga yubatse. Wa fi lafzi illa aljima', mu yindi bwakiza ati havuyemwo kurangura amabanga yubatse hamwe nawe. Rawahu aljamaa illa al-Bukhari. Amibi hadithi yose barayaki havuyemwo Imam Bukhari wenyene. Kuri ubwo rero mu majambo make, umudamu ari mu mihango ni kuvuga yuko ikibujijwe nuko mworangura amabanga yabubatse. Mugabe ibindi byose wo bikora kuri we, ukwishimisha kuri we uko ushoboye, havuyemwo kumwabira, gukora igikorwa cyo mu buriri hamwe nawe. Qala Nawawi, Imam Nawawi Allah mwishi bavuga ati wala wa'taqada muslimu hal jima'il haidi fi farjiha sara kafira murtaddan, ati nkami vyoshika umuntu akemera umwisilamu akagira imyemerere yuko ari halal kurangwa amabanga yubatse n'umudamu w'imihango, uciye mugambure bwiwe ati uwo muntu yamaze kuba umukafiri yavuye mu idini. Kubera iki? Upinze Qur'an nkuko Allah yayitubwiye ngaha muri Qur'an. Kuri ubwo rero ati wo kwemera akavuga ati biremewe. Hari abantu bameze guciba amajabu, ugasanga umudamu muri mujya bihe vyiwe ati cangaha ngo ntuma nkoresha gakingizo. Dutinye Allah subhanahu wa ta'ala yarayibujije. Umuntu rero kwemera akajanga akavyemanga ngo biremewe ni halal, burya bamaze kuva mu idini. Hari ibintu ab'islamu bakunze gukinisha, burya hariho gukora icaha hamwe no gufata icaha ari icaha ugaza kwemera ngo uko cemewe. Burya gukora icaha yego n'amakosa, ndetse umuntu Allah azunabimuhanira, usibye ko yihanya Allah mubabarira. Burya gukora icaha bisumba guhalalisha icaha nako, ni kuva yuko gukora icaha biroroshe gusumba guhalalisha icaha. Gute? Umuntu ashoye kuvuga ati umuntu ashoye gusambana muga akabazi yuko ari icaha, we yakoze icaha, niwe akavuga ati gusambana ni halal ntabwo ari haram. Burya uvuye mu idini moja kwa moja. Kubera iki? Uje guhalalisha ivyo Allah yaharamishije. Niko kuko niyo uharamishije ivyo Allah yahalalishije umaze kuba umukafiri. Muri majambo uziriruje ivyo Allah yaziririje umaze kuba umukafiri. Wowe ukaziza ivyo Allah yaziriruye umaze kuba umukafiri. Twirinde ko dusuba ati ngo ibintu birarekuwe, ugasanga umuntu ariko yemanga ibintu ngo namakosa kandi Allah yabirekuye, uko ni kuva mu idini. Akarero abadamu kunze kubana mu mutego cyangwa se mu ngwara shita kunze kubatega, aho benshi baravye nazo fara abakafiri kutamenya, ugasanga umudamu raho yashavuye n'imitsi yaranze avuga ngo kongeza umudamu arenze umwe namakosa, kandi akabivuga namakosa nibiki uri kurapingana na Qur'an, kuko Allah niwe yabirekuye, ntabwo ari umushya yabireko cyo kandi kabirekuye, uri kurapingana na Qur'an. Ku mudamu ari namwe ngo jewe ngo ndakunda Qur'an, ngo majambo yose arimwo ngo manumva ndyohe, ngo ngeze ko yaza Qur'an ngo zotuma zifutwa. Iyo ni kufuru, uba wamaze kuva mu idini. Allah avuga ati afatu uminuna bi ba'd kitab wa takfuruna bi ba'd, ati se mwemera mwe mu gitabo mugakana ibindi. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati turadduna ila ashadul adhab. Allah avuga ati ese mwemera mwe mu gitabo mugapinga ibindi, atabakora ivyo ni kuvuga yuko tuzobaha gusuzugura ngaha ku isi. Khizyud dunya, uzima bubi basuzuguriki. Wa yawmal qiyamah, ejo ku munsi rero baza bafise ico bitwa ashadul adhab, hano bikomakomeye. Kuri ubwo twirinde ikintu Allah yakirekuye, nubwo umutima utobugikunda nubwo utocishimiye kakimya inumire, kuko ugiye kuvuga ngo sico nticemewe umaze kuva mu idini. Twirinde ikintu Allah yarakibujije uva yuko kirekuwe, kandi muri Qur'an kibujijwe ngo bamo kirarekuwe, umaze kuba umukafiri n'umuhakanyi. Ivyo tuvyirinde. Nubwo woba wumva ugikunda tuma winuma kuja kuvuga ngo kirarikuwe kandi kiterekuwe ni haram. No ngaha rero ku kijanye no kuronga amagara yubatse n'umudamu gihe ari mu mihango, mu gihe wovuga ngo bireme, kuko ari abantu babikora uva ati biremewe ukanavyema ngo bivuga n'ururimi rwawe, wamaze kuva mu idini bw'Islamu. Mutahure simvuze ngo wabikoze, kuko ubikoze ratwaye hukumiyo. Mwegeye mango bireme, kuko aravuga ngo biremewe ngo nta makosa ngo umudamu wawe Allah yarayibuje muri Qur'an. Ubwiye mango biremewe umaze kuba umukafiri. Imam Nawawi ndakubwira ati wala fa'alahu ghayru mu'taqid hillahu nasiyan aw jahilan al-hurmah aw wujud al-hayd, ati mwo bishitse umuntu akabikora adafise iyo myemere yuko avyemeza ko birekuwe mu gihe Allah yabiziririje, hanyuma cyo kabika cyangwa se kwibagira cyose kubujije n'ubujinga,
uyo fala ithma alayhi wala kafara, atuyo nta kibazo kirimo kandi nta kafara isabwa cyangwa se nk'ibyo bakora nyuma yaho nk'amande niki nta bihari. Mugabo ngaha Imamu Nawawi Allah amuhezagire ni kuva yuko niko avuga ubikoze wibagiye hanyuma ukakora ku bujiji n'umujinga nta vyuzi, ni kuvuga yuko iyo ene umuntu ayifise ko bitemewe aho nta kibazo kirabamo. Imamu Nawawi abanavuga ati wa in fa'alahu amidan aliman bil hayd wa tahrim mukhtaran faqad irtakaba ma'asiyatan kabiratan, ariko yabikoze akabikora nibigirankana abizi kandi akabona ko mudamu ari mu byo bihe vyiyo akabazi n'umuharamu birimwo, uwo yamaze gukora icaha gikomeye, yakoze icaha gikomeye, yajibu alayhi tauba minha, uyo nitekwe gukora tauba kuri ico caha yakoze. Uri Imamu Nawawi. Mugato turafise indi hadithi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo mukurikire kabisa, hadithi imana avuga yuko umugabo azorangura amabanga n'umudamu wiwe ari mu mihango, iwo atanga ico bitwa nisfu dinari, inusu y'idinari. Indi hadithi kavuga atanga idinari ryose gyuzuye. Ulama baragerageje gukusanya izi hadithi ziri nkuko nabivuze uheruka, burya amajambo y'intumwa y'Imana ntigera pingana, ahubwo famu zacu nizo ziba ntoya. Bashaka kusavuga yuko intumwa y'Imana yavuze yuko atanga inusu y'idinari, ni inusu y'idinari, tanga inusu y'idinari, ati ntamusanga umugabo atahatije umugore kuba yokora ako kabi. Hanyuma mu gihe yahatirije akabikora kuko hari bagabafonsa ugasanga birabaye ntihariha amandi y'idinari ryose. Ngiye kuraba muri za 2000 kombye guco 2016 2015 inusu y'idinari byari nk'ibihumbi 300 vy'amarundi. Ubu sinomenya ayo yoba ariko izo hadithi ziri kuri ubwo rero umuntu akoze ico caha agakora guco kabona n'umudamu wiwe ari mu byo bihe vyiwe, ayo niyo mana atanga kidini, niyo atanga kidini kandi yaha ujya mudamu. Ali muhimu turakomeza no kuva yuko igikenerwa abantu birinde umudamu ari mu byo bihe wirinde gukora amabanga yabubatse. Hanyuma thumma qala an-naw' than, Imamana chavuga ati buryo bwa kabiri ayubashiraha fima fawqa surrati wa tahta rukbati wa hadha halal bil ijma'i. Achavuga ati buryo bwa kabiri umugabo arashobora kwishimisha ku mudamu we, kurikira misamuka, arashobora kwishimisha ku mudamu wiwe mu gihe ari mu byo bihe vyiwe. Akabikora gute? Ako nkunga ku mukondo wiwe, ni fiqhi tuvuga kwiri kandi ni dini. Mu gihe umudamu ari mu bihe vyiwe ntumwinje uciye mu bwambure, oyaye shaka kwishimisha uko uciye ku mukondo iwe biremewe. Cingwe aha munsi y'umukondo, cingwe aha mu ntege wiwe biremewe, nta kibazo. Wa hadha halal bil ijma'i, ibiremewe amenyi bose barabihurijeko. Yani Islam umudamu wawe ari mu bihe vyiwe santima zikakurenga cyangwa se ukumvura mwipfuje nkaho yabifitiye umudamu umwe, bugane nibazo gira umudamu umwe kuko ari mu bihe abagabo benshi bahura n'ingorane. Hari nk'umugabo atorara adakoze ico gikorwa, bariho abarimye guco mwe bakwiye kurenza umudamu umwe, kwagiye mu mihango umudamu wawe no hitubonera yuko isuna iba ikenewe. Kuri ubwo rero mu gihe umwifuje guco urashoboye kwishimisha hajya ku mukondo wiwe cyangwa se mu ntege iwiwe, idini abikwemeza bamenye bose barabihurizako. Iki kintu ushaka kuvuga ati ni imvugo z'abamenyi kirafise hadithi. Ihadithi ni wa dalilu alladhi ashara ilayhi, dalili yeka Imamu Nawawi maruya an azwaji nabii sallallahu alaihi wasallam, hadithi yakiriwe ku badamu b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha arada min al-haid shay'an alqa ala farjiha shay'an, rawahu Abu Dawud. قال الحافظ إسناده قوي صحيح أبي داود. حديث صحيح kabisa yake na Abi Dawud. Ivuga yuko umwe mu badamu biwe byarakiye kuri bamwe mu badamu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko bavuze ati mu byo ku intumwa y'Imana igihe yabashaka kwishimisha ku mudamu we ari mu mihango kuri kira mu Islam, akabashaka kumwishimisha ko yaca afata agafuka ajya ku bwambure bwiwe, hanyuma intumwa y'Imana kishimisha. Byerekana neza yuko biremewe nkuko twayibonye Imamu Nawawi yabivuze ku mukondo hajya mu ntege wiwe, yani ale mu kumiriwe wose ashaka kumishimisha ko havuyemwo ubwambure mbere n'inyuma aho havuyemwo. Wa ani Masruq ibn al-Ajda qala, Masruq navuga ati sa'altu Aisha, nabaje Aisha, yari umunyeshuri wa Aisha. Masruq yari umunyeshuri wa Aisha radiyallahu anha. Burya Aisha ari umunye akomeye
ilmu madamu n'intumwa y'Imana afise ilmu ikomeye. Masruq avuga ati rero nabajije Aisha radiyallahu anha ma lirajuli min imra'atihi idha kanat haidan. Masruq avuga ati nabaje Aisha tinone gute ku mugabo umudamu wiwe ari mu bihe vyiwe niki kiyokura mandi majambo yo kwishimisha gute ashatse kwifasha murakuze muravyumva yo bikora gute qalat Aisha avuga ati kullu shay'in illa al-farj asha kumishimisha ko umubiri we wose havuyemwo ubwambure mbere n'inyuma havuyemo ngaho ku bwambure ariko umubiri wose asha kumishimisha ko rawahu al-Bukhari yo yakine mu Bukhari fi tarikhi hadithi yake na Imam Bukhari. Kubwo rero bantu bakuru dusangiye kwemera umudamu ari mu mihango ari muri haid birimo ntivyemewe yuko murangura banga yabubatse ntabwo vyemewe ni haram ko twavyumvise tubise yuko ubikoze yandikisha icaha kwa Allah nabikoze akimanga avuga ati ni halali biremewe amaze kuva mu idino ni murtati. Hanyuma turabonye ubikoze mu kwibagira cyangwa se kubujiji iyo iri umuntu yafise uwo nta kibazo mugabo yakoze icaha asaba ikigongwe Allah subhanahu wa ta'ala. Tubona yuko hari n'indi hadithi yerekana ko intumwa y'Imana uzobikora guca itanga nisfu ya dinar ayo niyo mande acatanga. Hanyuma tuboneza yuko mugabo mudamu wawe ari mu mihango ukamwifuza biremewe yuko wishimisha ku mubiri wiwe wose havuyemwo ubwambure imbere n'inyuma. Iki gitahura iki Imam nawe batubwiye yuko ku mukondo mu ntege n'ahandi hose ubona wovuga atanda hishimisha avuyemwo ku bwambure gusa niho bitemewe. Twumvise na hadithi intumwa y'Imana yuko yahora acafuka ajya ku bwambure bwa hamakishimisha. Twumvise ko Aisha avuze ati umubiri wose amwishimisha ko havuyemwo ubwambure bwonyene. Kuri ubwo rero Allah aduhe neza ngaha kw'isi mumva je ku munsi mpero nizera yuko bitahuritse gushika ngaha umuryango wa at-tahara twawurangije ku mugaragaro. Insha Allah muri darasa ya tahurudini yawe tuzobandanye umuryango w'isengesho Allah abidushoboje. Ndagiza nsaba Allah subhanahu wa ta'ala uwo muryango wa at-tahara amakosa yose tuba twarakozemo nk'abana b'abantu atubabara ibyaha byacu ndetse Allah subhanahu wa ta'ala aho tuba twakosheje kuko n'umuryango tuze kwiga byinshi gose cyane. Allah tubare ku makosa twakoze hanyuma aho twagize akibura twakirire ndetse zinyigisho zizigire akamaro abazumva bose ndetse nsaba Allah aduneza ngaha kw'isi mumva ejo ku munsi muhero wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.